nibaza ko hasigaye amezi angahe ngo amatora mubona umenga abantu baranazi ko amatora azoba aho nta kintu muca mubona vyerekana ko kare nk'ubu imigambwe yaba yamaze kwambara urwaga iri muri yamuhe kubera iki muri karumwe none mbwira amatora ntabatanguye dutanguye rusasuma electorale biba bihetse baba batanguye kabisa nkajya sene nizo mpanuro tuba tubaha ntibazi batwononera injyane nyinshi twagiye guhura nazo ingorane nyinshi twagiye guhura nazo mu Burundi zatewe n'amatora ateguwe n'abatunganywa nabi tuguma dutergiversa tanto tukemererwa yuko la carte d'identité biométrique izohaba le président de la République akabivuga ndiho de la chair après quelques années le ministre de l'Intérieur akavyafirma mugabo après quelques jours ati oubliez cette histoire tugumana refugié la carte traditionnelle guca mwumva ko naho nyine haba hari akantu kahigitse ubu Musongati FC na Aigle du Centre boje gukina umukino hanyuma tugasanga abarorerezi nabo muri Aigle du Centre gusa niyo basifuzi byukuri uwo mupira wogenda neza cyangwa mu guhengama muri mufashe uwo mupira wogenda neza cyangwa mu guhengama urumva yuko rero hari integuro yibonekeza n'abatayivuga neza yo guhengama kubona amatora azoba mu kwa gatanu uno munsi hakaba hasigaye yameze gadushe mu kwa gatanu atanjyane ziriko ziraba birafise ico bisigura mu buzima bw'igihugu birekana stabilité ibi rero niyo sinye ya mbere y'iterambere mu minsi heze yebwisha amanama bambwiye ati none ga perezida kubenga twebwe ivyo twari twabonye mu biro vy'itora sivyo vyasomwe ni none babihengereje ku mugambwe wahe uwo mugambwe barawubwiye mugabo ndawibagiye genda za kwibuka hanyuma twarabahaye inka bayica amabere umwana apfuye umuyaya cata sirabwiye ko mwiba amezi abiri y'igitoro ku mwaka none $47 miliyoni samezi abiri y'igitoro camwimvira nk'ubwo busuma ugaca baca kwibashira ku ruhande ugaca uzana imbondege ngo ni ndongozi niki cisha Burundi ayo majambo yumva tutera amaradiyo ngaya rasemerera ayo majambo yumva tutera ibibazo bihari mwese murebe nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta canke n'umukozi wari we wese nukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye ayo majambo yumva tutera abategetsi hakuhumuriza ayo majambo yumva tutera avuga amajambo aducikutu ayo majambo yumva tutera kweki imvugo z'abategetsi zirakubaka ninge nawe ndakubatse terme guhinyanyura je ne l'invente pas muhora muyumva mu rubyino ngo baraduhinyanyuye n'ubundi bazosubira baduhinyanyure mais ça c'est vraiment manquer de respect à son peuple nagira ndabwire nibaza ko uno munsi igitoro ca mbere ibyo byose baragipakurura twiguriye kuri rafine kandi ndazi ko turafise ubwato butatu buri mu nzira mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye ababitoba bari ngaha turagendana
arabikora turazimanye aya madolari mwumva amadolari muvuga ngo arakenya aya madolari bayatoba turabona bazi n'ibigabo bigendera mu majipe meza meza ayo majambo yumva dute amaragiyunga yarasemerera avuga ngo wanga gusesera amaraso igihugu imbwa zikayanywa kuri gusa murazi ko yari yatubwiye mbere yuko igitoro mu minsi 2 kizoba caje yabivugiye ku Musaga muravyibuka mwese ejo naho twumvise havugwa yuko inzego ziwe zagiye Dar es Salaam basanga hari umuntu yabibujije igitoro mubona cyashitse ubu nyene muri iyo bihe cyashitse i Dar es Salaam itariki 4 z'ukumunani ico cyari gushika itariki ico cyashitse itariki 4 z'ukumunani cyari gushika itariki 11 z'ukwezi kw'indwi mugabo baragerageza kugenda kuzirira barazirira hose igitoro gitarishika itariki 4 z'ukumunani baca baragenda baratanga ibiturire ngo ntibapakurure ubwo bwacu baca bavuga ngo bazopakurura mu kwicuma n'amakamyo ngo yaragiye amara iminsi n'iminsi ziko mwabyo hari abandi bavyumvise ejo ivyo bintu byavuzwe ubuvuba cyane bavuga ko igitoro cyase ko kiza none mu vy'ukuri umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane mu kino gihugu kandi ku isi yose none abo bantu mu vy'ukuri avuga yuko bazingamitse igihugu bakabuza amahoro twese umukuru w'igihugu nawe haguma avuga mugabo ntafata ingingo nari mu vy'ukuri yakibazo nyabaki ayo majambo yumva dute kesi gembura ngenda bivuga mu vy'ukuri singembura ngenda bivuga none mwe iyumvire hamwe umukuru w'igihugu ye bavuga ko hari abantu afata ingingo bakazivuguruza none umuntu nyaruca bizoca bigenda gute kandi nyakubahwa mwe n'icubahiro ntanabisha murabiza bivugira ku mugaragara aho nyene kwabo bantu bagisibije aya madolari bayatoba turabona bazi kandi nimurondera ibintu vyiri batoya n'ibigabo bigendera mu majipe meza meza mugabo none abo bantu babuza amahoro igihugu cose n'umukuru w'igihugu akaja mu babivuga none mwe mubona tubigenza ayo majambo yumva dute ukuri ntakuruka ayo majambo yumva dute igituma bavuga ko ubuzima bworoshe uzanye amadolari 50 i Burundi urarya ugahimba ahandi ugana muri restaurant ukava yamaze yose ariko ngaha ararya gasigaza uratumira abagenzi mukajana ufise amadolari 50 aha mu Burundi uratumira abagenzi mukava umuhimvye rero ntihagire umuntu azose avuga ngo ifaranga ry'u Burundi rya gaciro mufise ingorane kuko babahenza bo hanze muza gupima ku munzane irirundi n'idolari ayo majambo yumva dute umugambwe Kodebu turasubiye gutera kamo leta yuko yofata ingingo zose zikenewe kugira ngo iritituka ry'amafaranga y'u Burundi rihagarare aho uno musi ugiye kurondera idolari rimwe bisaba amafaranga y'amarundi arenga 7,000 ukeneye amashiringi 10,000 y'amatanzania canke y'amafaranga y'amakongomani ugasanga uza kuriha amafaranga arenga 25,000. ayo majambo yumva dute nibo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira bene igihugu mwokimarira iki none ko rimwe muzo umukuru w'igihugu ejo nimwebwe munise nimwebwe buramatari nimwebwe musitani mwomarira iki umwene igihugu ayo majambo yumva dute ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene igihugu konka amaraso y'abene igihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe ayo majambo yumva dute amaragiyunga yarasemerera ayo majambo yumva dute koreye abenegihugu kandi abenegihugu n'ukuri cenda basavye imbabazi ku ruhande rw'indongozi twakoze ico gikorwa ko twarononeye nabi abenegihugu kandi bagenda bavuga bati mwebwe ibyo mwakoze twarababonye ukungene mumeze mwakunze agafaranga kuruta uko mwakunze abenegihugu
akamaramaza kandi harimo indongozi. ayo majambo yumva gute amaradiyo ngaya ntasemerera ayo majambo yumva gute. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Barundi kazi namwe nshuti z'Uburundi muriko murakurikirana kino cigwa. Nukuri nagerageje kubibutsa nikokoye kugira ngo ndabumvishe aho ibintu bigeze, ndabumvishe n'amajambo umukuru w'igihugu wenyene yivugiye n'akanwa kiwe. Aha mumbabarire sinavuze yose, ni incamake. Mumbabarire sinza kwirigwa ndasubizamwo amajambo yavuze nkuko nabitanze hariya mu ncamake muza mwavyumvise. Ariko umukuru w'igihugu yaravuze ati abantu dukorana, nukuvuga ngo babura amatari, abashikiranganje n'abandi ntiriwe ndadondagura, aravuga yuko arabasuma. Ati nta kindi biyumvira atari kwiba. Arakoresha ijambo rikomeye akavuga ati nibo banunuza amaraso y'abenegihugu. Ati nibo mburakimazi za mbere. Ati n'indyarya za mbere. Ati n'abakunzi b'inda. Iri ryo na vuba ariko aravuga ivyo muri Sosumo mwaramwumvise ariko arabivuga. Ati nibanda yamutaye ba mbere. Kubanda yamutaye no kuvuga ngo nta kindi kintu wiyumvira ko atarinda yawe gusa, babaza baraguhebeye kubera ubukunda inda. Voilà. Ati nibo mbundege za mbere. Ati bakoreshwa n'amashetani. Aya makarifikasiyo yose yatanzwe n'umukuru w'igihugu. Nimwumve ingene umukuru w'igihugu yerekanye abantu bakorana ingene bameze. Muravyumvaga bene data? Nico gituma nagomvye kubibutsa kuko hari ico ngoma mvuge. Nagomba ngira umwihwezo gatoya kwiri jambo umukuru w'igihugu aheruka kuvuga. Ndaza guheza ngaruke kuri aya majambo nagiye ndabibutsa aya majambo yavuze. Nibaza ko hasigaye amezi angahe ngo amatora. Mubona umenga abantu baranazi ko amatora azoba. Aho nta kintu muca mubona vyerekana. Ko kare nk'ubu imigambwe yaba yamaze kwambara urwaga. Iri muri ya muhe. Kubera iki muri Karumwe. None mbwira amatora ntabatanguye, dutanguye rusasuma electorale biba biheze. Babatanguye kabisa. Nkajya sene nizo mpanuro tubaha ntibazi batwononera. Ibintu babikore mu bugwaneza, bakonsultane n'abahiganwa, hamwe umwe wese ashobora kuvuga defo yabonye, bakayiverifia, bakakubwira bati dusanze ari ivyo twabikosoye cyane dusanze atari ivyo bimeze uko ivyo wari wavuze sivyo. Nivyo bituma amatora agenda neza. Muga kubona amatora azoba mu kwa gatanu. Uno munsi hakaba hasigaye yameze gadushe mu kwa gatanu. Atanjyane ziriko ziraba birafise ico bisigura mu buzima bw'igihugu. Birekana stabilité. Voilà. Aha rero bantu b'Imana mu nkundire ntangurire kuri wa mugani abakurambere baca. Bati abarundi bagona babona. Bata abarundi bagona bari maso. Umukuru w'igihugu rero ati aka gacerere nawe nyene karamuteye ubwoba. Ati kubera iki muri Karumwe? Aka gacerere amatora yegereje mwe mwari bwakabone. Ariko gasubira kavuga ati aka gacerere kerekana yuko mucuritse imitwe mu bikogwa. Kare mwahora mwa muri kwirigara ryo rigara mbere rikavamwo n'inkozi z'ibibi. Ati rero iki ni kimenyetso cyuko amatora azogenda neza. Ati mbere tuguma duha impanuro seni kugira ngo ntibizokononekare. Bantu b'Imana, aha ibi bintu ni amina. Aka gacerere k'abarundi bisigura yuko ibiriko biraba bavyemera, bavyumva, babitahura.
sinirirwa ndabigarukako nza nabibahaye nza nabitanguriyeko imigambwe nka yose yarerekanye amakenga ifise, yarerekanye ubunenge mbere n'ibinenge biri mu itunganywa ry'amatora. Muri Frodebu barerekana yuko amatora arimwo ibinenge vyinshi, bakavuga bati ibizova mu matora ntibizoba ari ibintu bimeze neza. Ivyo bakabivuga n'amatora ataraba bisunze integuro voilà y'aya matora. Nitwa Leonce Ngendakumana, naje nserukira umugambwe Sahwanya Frodebu. Cyo canshikanye ngaha ubuheje kuremesha ikiganiro yatubwiye ibintu bitari bike byo gukorwa kugira ayo matora yimirije uko ari 5 ashobora kuba amatora y'akamaro mu gihugu cy'u Burundi. Rero nagomba mbaze abateguye iki kiganiro ndavye uko bacitse uko citwa rero des élections dans le renforcement de la démocratie et de la stabilité politique. Ahanini urabona ko cerekeye abantu bari muri leta nibo ba mbere, abakabiri n'abantu bari mu mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora twimirije ayo yose ariko aravugwa. Aba gatatu n'abanyamigambwe harimo na société civile na media ntibobura mbona bahari. Nagomba mbaze iyo bitatu ya mbere kuri yanayica amatora abari muri leta, abari mu migambwe na cyane cyane mugambwe ku butegetsi, abari mu mugwi ujejwe kuyategura no kuyatunganya, boba baratura ngaha ko batari ngaha boba ari uruhombo. Aha ishirahamwe Pariseme ryari ryatumiye abantu benshi begwa n'amatora, bagomba yuko bariko barabaha inyigisho berekana ingaruka mbi zishobora kuba mu gihe amatora atagenze neza. Aha Leonce rero icamutangaje nuko bari batumiye abandi batumire bose bari ngaho, mugabo abari mu mugambwe uri ku butegetsi nabo muri seni voilà ntibari ngaho. Leonce rero ico nico camutangaje iti none ko aba bantu amatora aribo akunda gupfirako kubera iki mutabatumiye? Bo sinibaza yuko batumiye abandi abo bakomakomeye nabo barabareka, ahubwo bashobora kuba barabatumiye hanyuma ntibaze. Voilà kubera iki batoba baraje? Aho mwebwe ntaco muca mwumva mugani uwundi muntu. Icyambere rero mu gihugu cyaca gikorwa n'ubwo ikiganiro cyosubirwamo harondere encadre iyo migwi iri hari n'ibikundi igihugu cy'u Burundi, kuko leta yarigeze gutunganya ikiganiro mu gihugu cyose sinibuka umwaka mugo hari ya 2015 cyari kirongowe n'umusenyi yitwa Justin Marapfuye. Bavuga yuko injyane nyinshi twagiye guhura nazo mu Burundi, ingorane nyinshi twagiye guhura nazo mu Burundi zatewe n'amatora ateguwe n'abatunganywa nabi. Ivyo ko ari leta yabigize ko amatora aya matora yimirije iri kuyategura gute? Niba rero baraza kutubwira no ko arategurwa kugira ivyo bintu dize bisubire. Ati indyane zose zama ziba mu Burundi zama zituruka ku matora kandi ntiyabeshe. Ndio turavuga ko leta yari kubiri ngaha. Icya kabiri ndakibaze uwaduha ikiganiro yavuze ati ntibumbaze uburorero, yavuze ibintu byinshi byiza kandi byofasha. Ati ntibumbaze uburorero, twaba kuko bazi uburorero gute kandi ikiganiro kirebeje ku Burundi ku matora nyene yimirije. Tegeza kutubwira uburorero rero n'ubuyobozi barore kuko
yuko mu gutegura ibiganiro hari ibyo babuzi kandi uravye ingene babivuze urabizi ingene vyavuzwe urabizi kuko Burundi bwa mbere numvise bashize muri Kirundi. Icya gatatu novuga ni ikintu bavuze ku ihangiro ry'amatora n'inkurikizi mbi z'amatora ateguwe agatunganywa nabi. Burya nk'uko babivuze amatora yerekeye gutorana imigambi myinshi, imigambi myiza ishobora kugira akamaro uwo ariko aratora, ikagirira akamaro umuryango wiwe, ikagira akamaro igihugu. Amatora aho ububasha umunyagihugu bwo kwitorera abamurongora cyangwa abamuserukira, kandi agacagira n'ububasha iyo bamuserukira cyangwa bamutwara nabi bwo kubabogoza. Amatora atuma umunyagihugu ahindura inzego zitamuserukiye neza. Tubonye batora umukuru w'igihugu bakore neza baramukura amatora ashitse, batora n'abashinga amateka ntibaserukire neza barayikura, batora abamustanderi ntibakore neza barabakura, batora kuri mutima n'abasinzi ntibaserukire neza ngo batware neza barabakura. Mu bisanzwe niko byategetswe kumera mu ndwara ya demokarasi. ngacana ingaruka rero navuga nti ubwo ivyo birashoboka ubu bunye ngaha mu Burundi. Murumva ikibazo yabajije, yavuze ati amatora aha karyo abene gihugu gukura abantu bakoze nabi bakabasubiriza nabo bibaza yuko bazokora neza. Ati none ubwo ivyo ngaha mu Burundi birashoboka? Mwibuke bimwe naherako umukuru w'igihugu kuvuga yuko abo bakorana ari mbundege, ari abantu bandayamutaye, ari abakunzi binda, ari abasuma, ari imburakimazi, ari indyarya, ari abantu banunuza amaraso y'abene gihugu. Nukuvuga ngo amatora yaterezo kuba karyo keza kuko abene gihugu baca abo bantu babasubiriza nabo bibaza yuko ari beza. Ivyo rero ubu nivyo bidashoboka. Eraba namwe umugambi uri ku butegetsi, abanyapolitike baridoze berekana yuko ibibanza vyose ari wo uvyiganziye, haba mu bazocungera amatora. Bamwe mwumvise ko bavuze bati mbega umugwi hariho imigwi ibiri iriko irahiganwa, hanyuma abasifuzi bakava mu mugwi umwe, uwundi nawe ntugire abasifuzi. Nukuvuga ngo bati ubwo rukino rwogenda gute? Aha rero murumva yuko babaza bavuze bati ibizova mu matora ntibizoba ari vyo, ibizova mu matora twebwe ntibituraba kuko umugwi uzohagarikira amatora uza warahengamye kaza karabaye. Haba muri CNL baravyerekanye, haba muri Kodebu baravyerekanye, haba muri Frodebu baravyerekanye. Aha rero umuntu yokwibaza none ko umukuru w'igihugu avuga yuko akunda igihugu c'u Burundi, agikunda cyane, yosubira gute kwemerera ko aba bantu yavuze kwa kundi ngo ni mbundege, ngo nabasuma, ngo nabakunzi binda, ngo ni banda yamutaye, ngo ni mburakimazi? Yosubira kwemera gute kwabo bantu ari bo boca basubira kuja kurondera amajwi mu banyagihugu ngo bitoze, kandi bikaboneka yuko n'abandi bo mu yindi migambwe babakatiye, bikaboneka yuko abo bantu ari bo basa n'abiganje bonyene ku rubuga. Murumva ibi bintu kora kamaramazaga abantu b'Imana. Ubu igihugu kigeze aho umwasi ashaka. Abarundi amasinzi n'amasinzi bariko basohoka igihugu bagihunga, abatarahunga ubuzima bwase. Ibibazo bihari mwese murebe, nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta
canke n'umukozi uwo ari we wese ni ukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye. Ibi avuze hari umuntu yobiharira? Ibi si bimwe vyavugwa na wa munyeshuri ati nukuri twebwe abantu tutararonka agatike turakubititse turamerewe nabi ubuzima bwanse ni ukuvuga aha mu Burundi ubu umuntu wese apambana no kuhava. Aha turahanzwe ndukuyagura uri kwimana umuntu wese apambana no kuvaho nukuri kwa Mungu. Reka n'ingorane bamaye nguritiza gowe pe uko nukuri kw'Imana. Ubu abarundi twamaze kwiyakira nukuri. Ubu rero bavuga ngo iyo inyuma ihaga inkoni. Ubu rero umuntu yabuze itike yo kuvaho cyangwa umuntu yabuze ukuvuga ati jewe ndahagenda gute. Ubu rero niwahaye emwe aremera neza mu kirundi cyumvikana. Ibi n'abashinga amateka baramaze kubibona. Umushinga amateka mwarubise abaza ati mbega kugwaruka rwaheze rugenda mu bindi bihugu, mbega muriko murakora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare? Muriko murukwikirana gute kugira ngo ejo ntizohave dusanga urwaruka rwaheze mu gihugu? Bwa buzima bubi, bwa buzima butoroshe, bwa buzima buriko burabananiza nibwo buriko buratuma bakomoka. Aha rero umuntu yoca yiyumvira ati ni gute igihugu c'u Burundi gishobora gutera imbere urwaruka rutariho, urwaruka rwarahunze, urwaruka rwaromotse, abategetsi nka bose bibereye abadandaza. Kandi ivyo bintu ibwirizwa shingiro ribiziririza, ibwirizwa shingiro ribivuga ko neza ko ata abantu bari mu ntwaro canke abantu bari muri leta babwirizwa gukora urudandazwa. Nukuri kwa Mungu nasigaye ho umuntu w'Imana. Uwo muntu apambana no kuvaho kuko benshi bariko barananirwa no kubaho. Abenshi nukuri biriko biranga ukuntu baba ngaha mu Burundi byanse neza rero neza. Nukuri twiyakiye kweri. Ibisigaye umuntu w'Imana nukuri kw'Imana kudutabariza sana nasigayeho Imana yo mwijuru nizo cyurubanza ku Burundi nasigaye ikaye nta mavugwa ntayo nukuri samuca wa muririmbye ngo nta makuru dufise naryo nitugira namba nukuri abantu twabuze uburyo bwo kuva hano hantu basha ningorane. Kubera iki? Kubera urumva ifaranga ry'u Burundi kuva mu mwaka wa 2013 kugeza uno munsi rimaze guta agaciro ku rugero rw'amajana 335 n'ibice bitanu. Umukuru w'igihugu yavuze yuko atawosubira guhenda abarundi ifaranga ry'u Burundi ritataye agaciro, ko rifise agaciro. Uyu nawe wo muri Orikome ati ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku bice birenga amajana 3 kwijana. None ukuri ninde ariko aravuga ukuri?
nico gituma nagenda aza ndacishamo ka karirimbo nti aya majambo muyumva gute mbega huri wowe ubona ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro canke rifise agaciro aya majambo wowe uyumva gute ndumva yuko imvugo z'abategetsi bacu ari imvugo novuga yuko zubeshi burenze kuko ntiwoshobora guhenda abanyagihugu ntiwoshobora kubwira abanyagihugu ngo ifaranga ry'u Burundi ntiryataye agaciro kandi bigaragara neza cyane nariko ndavuga yuko abategetsi bagiye mu rudandazwa abadandaji bamwe bato gushika uno musi wugaye kuko ntibashobora kuronka bya bintu bahora baronka wa muntu akomeye niwe aca bitora byose akaca bijana kudepoza ahantu hamwe bahora babironka ntibakibironka nyakubahwa mushikiranganje mugiye gutunganya gute ku by'ukuri ibi bintu by'urudandaza ku buryo umukozi wa leta akora akazi ka leta umudandaza agakora akazi kiwe kuko nimba ari umudandaza akeneye kudandaza nadandaza umukozi wa leta akeneye kuza gucuruza nahagarika iby'akazi ka leta hamagende kudandaza kuko biri mu bituma mu by'ukuri ibintu bikena ntwari babandi b'intwari ugaca ubashira ku ruhande ugaca uzana imbundege ngo ni ndongozi niki cisha Burundi voilà nimba uburongozi mu bisata bitandukanye by'igihugu bihabwa abatabikwiye kubera iki intwari zirengagizwa kubera iki ababishoboye atari bo bohabwa amahirwe yo kubijamwe ivyo bibanza ubu amatora niyo yategerezwa guha amahirwe bose kugira ngo bahiganirwe ivyo bibanza hanyuma abo abanyagihugu bashima babarekure bati nimuturongore nimudutunganirize bino bintu bitugoye ubu abanyagihugu bahanzwe n'ingorane nyinshi kandi zitandukanye rero uburongozi niki uburongozi nugutora inyishu z'ibibazo John Maxwell yavuze ati inzira ya mbere inyaruka y'uburongozi nugutora umuti w'ibibazo nugutora umuti w'ingorane none abantu atari intwari abantu b'imbundege abantu b'abakunzi binda abantu banda yamutaye abantu b'indyarya ibi bintu mwumva bo bishobora aya mabanga mwumva atabagora mwumva hari nyishu z'ibibazo bisanzwe bihanamiye Burundi botanga canke ibintu vyotera bisubira ibuti cyane kubera ingeso yabo umukuru w'igihugu arashika ababwira ati ibi bintu ntavyo mushoboye mwebwe fume mubivemwo nta mavuta yavyo mufise nta ngabire zavyo mufise kanatsinda ababirimwo nka benshi n'abasirikare nabo barafise ico bashoboye barafise ingabire zabo mugabo bashizwe mu bibanza batategerezwa kujamwo bamwe byubahamira amaronko kandi nivyo kwega iyi si twabisanzeho tuzobisigaho bamubanza mu mutwe wawe wiyumvire ndinde kubera iki imana yandemye kubera iki mwibaza batakira imana yari gukeneye ko kuja kutuntuza abandi hari uw'imana yaremye ngo aze gutuntuza abandi imana yakuremye ifise ubutumwa yaguhaye bwo gukorera neza abandi bantu no gukorera neza iyi si yayo yiremeye ufise ubutumwa bw'Imana gakuriye ingene rero ucuja kugora abandi burya ndazi ko muri ko mugira ngo munteranye n'abene igihugu ngo aho nciye bamvume nanje nzogera dukundane natwe twikowarize contrevu muri iki je mbwira ingene jewe nogwara kwashi nk'abamayibobo kubera bene igihugu hanyuma no munsi ngo cense ndabarya kandi ababarya ndababona arabufitiye uburenganzira Jembora twofuma dupfungura abari abapfunzwe bose namwe mukaja mukabasubirira
jewe abeje mutamugasho jewe abarundi bamfungire mu mitima yabo kubera gutuntura bakamfunga neva araturiye ari mwebwe mubariye imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga je kuva kera twese tucaruka ntimushobora kuvyumva ko mumarama imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu batunure kabisa ukunyene je bampambe mu mutima wabo batuntuye kubera mwebwe ikiriho coco murumva yuko umukuru w'igihugu abona neza abantu bariye abene gihugu abona abantu bariko baragirira nabi abarundi akavuga ati mbere novuma ndabata mu gasho abari basanzwe mu gasho nkabapfungurura nkabakurayo mugabo abo bantu nta na rimwe arabakorako abo bantu nta numwe arapfunga ntimwave muvuga Bunyoni ntimwave muvuga generale Arengiyome Bunyoni urya niyindi afere none ibi bintu aba bantu boguma bagirira nabi abarundi bagasubira bakabagirira nabi kandi abarundi bahaye ubushobozi bahaye ububasha umukuru w'igihugu bamuha batodo commandement bakamuha intahe bati iyi ntahe uzoyikubita voilà umuntu azorengera amategeko umuntu azogirira nabi abene gihugu uzomuhana mugabo akaba atabahana none twohava tuvuga yuko umukuru w'igihugu atinya abo bantu ivyo bihangange umukuru w'igihugu biramaze kuboneka yuko abitinya kuko niyo guma avuga amajambo gusa avuga amajambo buri munsi mugabo ntitubone numwe yahanye aha rero niho utwara Orikome aruha akavuga ati jewe ibi bintu bisigaye bindondengera nkabura ingene ndavyita ati kuko ntivyumvikana ukuntu umuntu aguma avuga ngo abo bantu akadoma urutoke akavuga ati ndababona ababariye ndabazi mugabo ntiyigere abavuga n'umunsi warimwe aravuga ati wase gusesa amaraso kubw'ineza y'abanyagihugu voilà amaraso yawe azogirane kandi babwicira umugani hari umugani bavuga ngo wanka gusesera amaraso igihugu imbwa zikayanywa kuri gusa murazi ko yari yatubwiye mbere yuko igitoro mu minsi 2 kizoba caje yabivugiye ku Musaga muravyibuka mwese ejo naho twumvise havugwa yuko inzego ziwe zagiye Dar es Salaam basanga hari umuntu yabibujije n'amakamyo ngo yaragiye amara iminsi n'iminsi ziko mwabyo hari abandi bavyumvise ejo ivyo bintu byavuzwe ubuvuba cyane bavuga ko igitoro cyase ko kiza none mu vyukuri umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane mu kino gihugu kandi ku isi yose none abo bantu vyukuri avuga yuko bazingamitse igihugu bakabuza amahoro twese umukuru w'igihugu nawe aguma avuga mugabo ntafata ingingo nari mu vyukuri yakibazo nyabaki kese ngembura ngenda bivuga mu vyukuri singembura ngenda bivuga aha nukuri kw'Imana ibi bintu ubu twovyita izina iryahe umukuru w'igihugu twovuga yuko afise ubushobozi bwose uburenganzira bwose ububasha bwose abanyagihugu bamuhaye none afise batodo commandement agira commandement yahe kubera ikaguma avuga ngo abantu kandi bari muri leta mugabo ntabadome ku rutoke ivyo bintu ni biki kubera iki none ariko aremera yuko aba bantu ari bo basubira kwitoza bakaja mu mabanga bakabandanya ibinyene bariko baragira kubera iki umukuru w'igihugu atokugurura urubuga rwa politiki abanyagihugu ngo bitorere abo bagomba hatogwe abantu babishoboye vy'ukuri kubera iki umukuru w'igihugu atoreka abavyifuza bose n'abari nyuma y'igihugu bakaza kugira ngo bahiganwe hanyuma izo mburakimazi izo mbundege abo bantu batabishoboye kugira ngo abanyagihugu babasezerere kubera iki umukuru w'igihugu yokwemera yuko abo bantu bariko barakora ivyo nyene boguma bisubiriza muri ayo mabanga bakabandanya vya bindi nyene
amwumva umukuru w'igihugu tutazohava dusanga ari we ariko arabigira. Mwumva umukuru w'igihugu tutazohava dusanga ari we ariko arafasha aba bantu ataco bashoboye kubandanya muri ubwo bube gito nyene. Kubera iki yo kwemera ko abantu avuga yuko wenyene bamuvuguruza ivyo aba yapanze babirengako bakabikubita ubuhiri kandi akavuga ati ndabazi turajana. Kubera ko umukuru w'igihugu yoguma batuzigitirira ko abo bantu. None mwe iyumvire hamwe umukuru w'igihugu ye bavuga ko hari abantu afata ingingo bakazivuguruza. None umuntu nyarucari bizoca bigenda gute? Voilà. Umuntu mukuru w'igihugu avuga bakamuvuguruza. Avuze ati banaka ntibapfungurugwe. Ntibapfungurugwe. Mwiyumvire umuntu nka Joseph hariya wa mu afande apfungiwe hariya nyarucari. Byoca bigenda gute? Voilà. Nico gituma mubona avundiye mu gasho. Emilienne nico gituma mubona avundiye mu gasho kandi sentare yaramu mwejeje. Nyarucari bizoca bigenda gute? Kandi nyakubahwa mwene icubahiro ntanabisha murabiza bivugira ku mugaragara aho nyene kwabo bantu bagisibije. Mugabo none abo bantu babuza amahoro igihugu cose n'umukuru w'igihugu akaja mu babivuga. None mwe mubona tubigenza gute? Ndemwe abamenyesha makuru ndabasavye ni mugero journalisme d'investigation. Voilà, munyumviririze Orikome ivyo ariko aravuga ngo bagire journalisme d'investigation, ngo bagire amatohoza kuri ivyo bihangange bifukamye mu nda igihugu. Bo bishobora wobigira ugacurara hehe? Nibaza yuko atakimenyesha makuru na kimwe kiri mu Burundi coshobora kugira ibi bintu. Nyama mukuru w'igihugu adashobora kubavuga mwe mubavugi. Erega parmi les points zifasha mu bintu byo guteza imbere igihugu ro journalisme d'investigation ikintu gikomeye cyane. Mugabo abantu b'abanyoni abo bantu b'abasuma ndababwije ukuri ntibazovyorosha kuko ni nyungu. None aba bantu ga yemwe bo kwemera vy'ukuri amatora akaba meza kandi bagirizwa amanyanga nkaya yose. Nukuvuga ngo nabasuma bo kugwego go hejuru ayo matora yogenda neza gute? Ebagabo coba ari gitangaza kibonetse yoba ari Messi yagarutse. Twebwe tuvuga bino bintu hari kibadufata nko kumengo turabasazi canke twariheje tugenda twarapfuye. Mugabo nababwiye mu ijambo rimwe wahagusesera marasi igihugu imbwa zikanywa kuri gusa. Wahakuvuga ukuri ukuzi abandi bakakuvugana. Twebwe tuvuga tuti umuntu ashobora guta isake mugabo ntushobora guta ico yabitse. Kandi ukuri naho koteba kukazana inyishu zako. Hariho abantu mu mashirahamwe nka twebwe mu vy'ukuri baguma babwira abatware ngo yo ngo ibintu byose bimeze neza abanyakuba ngo ibintu byose n'amahoro. Nani ndababwiza buryo umuntu arakunda igihugu kweye. Wowe ubona ko ibintu bya nk'ubu mwarabonye ibintu by'igitoro ingene byari bimaze iminsi bimeze. Twese umukuru w'u wenyene arivugira yuko hari abantu bamubuza gukora. Umukuru w'u arivugira ko hari abantu akagira. Mugabo abantu bagaca ngo no ibintu byose bimeze neza. Ahubwo je mfata ko abantu arabansi b'igihugu bambere. Urabona umuntu aza no kuvuguruza umukuru w'igihugu avuga yuko hari abantu bariko barazibira ibintu. Mugabo abantu bayo mashirahamwe gaca baza kuvuga ngo ibintu byose bimeze neza. Namumva abantu bakunda igihugu mu vy'ukuri eka kwere. Bo voilà. Ibi mwama mwabibonye abantu bakunda kuraba ama commentaire no kuvuga ngo hari abantu bihaye kuvuguruza ivyo tuba turiko turavuga. Ugize icyo uvuga bakatangura kuvuga ngo uri inyanka Burundi. Ngo uri umwasi w'igihugu. Voilà, ngo ntukunda Burundi. Mugabo aba basuma aba bantu batwara amamiliyaridi n'amamiliyaridi aba bantu bagira commerce muri leta aba bantu bagize monopole bobo ntibavugwa. Voilà, bobo bakaba ari abantu bakunda igihugu. Mwumva abo bantu baba ariko baratwita inyanka Burundi abantu banki igihugu ntimwumva yuko aba ari bo badakunda igihugu. Murabe
umunsi navuga ku bintu by'isoko nkuru ya Bujumbura ndiko ndavuga nti bagabo hategerezwa gukurikizwa amategeko kugira ngo iyo soko yubakwe. Nivyo vyiza. Muze murabe abantu bavuze ko ndi nyanka Burundi, ko ntakunda igihugu, ko ivyo ndiko ndavuga voilà ari nzigo, ari shari. Muze muraraba amakomantere. Muze muraraba abantu bagomba kwerekana yuko ibintu bimeze neza kandi ibintu bimeze nabi. Hariho principe unique universelle. Na Bibiliya irabivuga ko neza. Twebwe bitunaniye kugira si kuvuga yuko bihinduye ukuri. Oya, ukuri kuriho. Bibiliya ivuga ngo n'ubutungane buduza igihugu, bushira igihugu hejuru. Ubutungane nibwo bushira ihanga hejuru. Voilà, iyo ni Bibiliya ibivuga. Twumvise ubutungane, twumva amategeko. Ubutungane bushingiye ku mategeko. Ubutungane bushingiye ku ntwaro yubahiriza amategeko. Ico bita état de droit. Mu gihe rero ibikorwa byose bifuza yuko bikorwa biciye mu kajagari, atategeko rikurikijwe, amategeko ukamengo ntabaho bakayafuta. Vyoba bigoye mbere ntibipfa byaranashobotse ko igihugu gishobora gutera imbere. Iyi ni principe universelle. Tudashobora kubaha uko amategeko yanditse ngo tuyubahirize, bien turacyafise urugendo rurerure affaire kugira dushikire by'ukuri ya démocratie consensuelle iza kureponda aux attentes et aux aspirations des uns et des autres. Uburometsi nukuvuga ngo igihugu kitagendera ku mategeko, igihugu kitubakiye ku mategeko, igihugu kitubahirizwamwe amategeko nikiba kibaho mu majambo make. Kiba ari igihugu cy'akajagari, kiba ari igihugu c'ukujaganya. Abantu bavuga yuko turi nyanka Burundi, muzoze muraraba amakomantere, abantu bavuga yuko turi abansi b'igihugu. Kubera tuba turiko turavuga ibintu bitameze neza, mbere tukerekana n'ukuntu vyogenda neza biciye mu rutonde, biciye mu mategeko. Abo bantu Gabriel Rufyira avuga yuko ari abantu bironderera utwo bamemeta, utwo barya. Voilà. Abo bantu ni bamwe bariko barasumira inda zabo gusa. Atari ivyo naho baba bariko babivugishwa no kutamenya, baba bariko babivugishwa n'ubujuju ko babaye, baba bariyobego. Kimwe bita mu gifaransa la glorification des émotions, kunezereza ibigumbagumba vy'umuntu. Ivyo bintu nakaga ku muntu no ku gihugu. Niwumva umuntu akubwira ngo umeze neza, wowe da ton fort intérieur uzi yuko iyansa rovapa, menya ko uyo muntu atagukunda. Oya. Ivyo bintu rero abo bantu jewe ndababona ko bagwiri, abo je ndabita basavyi, abakunzi binda. Abantu basaba birondera utwo kurya gusa. Abo bantu ntagikurgo bakunda. Oya. Jewe rero nukuri uzoshakwe ufungure nagi, uzonyime iyo wahuraga ungaburiramo yubike, mugabo bizongora kukubwira ikintu ntafise mu mutima vyongora. Mwene aba bantu rero bigombera ivyo bamemeta, muzoze murabaraba mu makomantere, muzoze murabaraba. Mwiyumvira umuntu ashobora kukwemeza yuko mu Burundi bimeze neza. Hariho abarundi ndiri n'indiri bahunze igihugu, n'abandi baguma bagihunga, bobo bakakwemeza yuko bari ku murindi w'iterambere. Mana yanje aba bantu muze mumenye yuko banki igihugu cyane. Mwiyumvire wowe uri kuravuga ivyo, niwe babona yuko uri umwasi, niwe bavuga yuko uri umumenja. Mugabo umuntu atwara imiliyaridi 50 wewe akaba akunda igihugu. Umuntu akora amanyanga yose ntafatwe ngo apfungwe, ntabazwe, uwo wewe abari umwera imbere yabo, uwo wewe abari ntungane. Mumbabarire nsozerere kuri umwihwezo w'umwigisha mu bijanye na politike kuri kaminuza y'u Burundi, akaba yitwa Guillaume Ndayikengurutse. Mwumve aka kantu yanonosoye iki? Yanonosoye ivya politike. Nawe yari yatumiwe muri abo bari kuri Club de Lac Tanganyika, yari yatumiwe na Parsem. Avuga yuko afise amakenga ko amatora twimirije ashobora kugenda nabi nk'uko ayandi yagenze. Akerekana ko
hamwe atagikozwe bishoboka no kugira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu cane cane mw'iterambere. Mwumve aka kantu avuga ko kutemera ibyavuye mu matora ataba ari ukwanka igihugu. Mu gihe amatora aba yatunganijwe mu manyanga, kutemera ibyayavuyemwo ntibisigura yuko ubura umwasi w'igihugu. Umviriza rero, dufatiye ku byavuzwe n'imigambwe itandukanye mu gihugu, tukaraba iryo bagona, aho bavuga yuko ayo matora yerekeye umugambwe uri ku butegetsi gusa kuko wabakumiriye. Umunyamabanga w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntara ya Burunga, ubusuma bw'amatora bwaramaze gutangurwa n'ishirahamwe ry'umugwi Seni n'imirwi iwukomokako. Mwishirwaho ry'imigwi ijejwe gutegura amatora, umugambwe Sahwanya Frodebu waramaze kubona ko amatora azobamwo ubusuma. Ibice 90% by'abagize iyo mirwi nabo mu mugambwe CNDD FDD nk'uko bimenyeshwa n'uwo munywanyi w'umugambwe wa Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe. Godelieve Ndayihereje avuga ko umugambwe wiwe watanze abahiganirwa ibibanza mu makomine indwi agize intara nshasha ya Burunga, ariko akaba atarengeje 2 kuri 49. Ni nako bivugwa kandi n'indongozi y'umugambwe CNL muri iyi ntara nshasha ya Burunga, Pascal Njejimana, avuga ko ababazwa nuko umugambwe wiwe udaserukiwe kandi ko yamaze gushikana ibirego mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora. Wa mugambwe nyene nibagiye hari nabo muhura bakubwira ati nukuri tutahinyanyuye. Ati muri uwo mugambwe nyene je nibagiye izina, hari abo muhura vy'ukuri bakakubwira bati twarahinyanyuye. Ati sivye imbeshe, reka tukubwize ukuri twarivye. Tugasanga abarorerezi nabo muri Egre de Centre gusa niho basifuzi. Byukuri uwo mupira wogenda neza cyangwa guhengama. Abari nyuma y'igihugu bobo ntibavuzwe kuko nta n'umwanya bahawe, bobo umengo ntibabaho. Mwumvirije umwihwezo wa bamwe n'abandi mu bahinga, murumva yuko aya matora aza yaratowe ibinenge ko ashobora kutagenda neza, kandi ivyo yavamwo ntivyemegwe n'iyi migwi yose. Igihugu kigasubira mu kajagari, kigasubira mu myaka ntokwirirwa ndavuga kiri mu kajagari, igihugu kigasigara ari umusaka, abarundi bose bakakivamwo bakomoka. Kubera ibi bintu vyodushikako, turiko turaraba twitegereza tugashikaho tugwa mu kinogo tubona. Aha rero niho mvuga nti ebagabo, habeho ibiganiro bihuza abarundi bose, ibi bintu babivuganeko, bafate umwanzuro, bapfundike ingendo ngendegwako kugira ngo hategurwe amatora meza. Ayo matora ajemwe abarundi bose, abari mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu bifuza kwitoza, abanyagihugu bahe amajwi abo bifuza yuko babarongora kandi babishoboye. Aho twoba twerekanye yuko vy'ukuri abarundi dukunda igihugu cacu, aho twoba twerekanye yuko vy'ukuri abarundi turabashinga ntahe. Ariko abari ku butegetsi bakabandanya bica amatwi ayo matora, bakabandanya bagomba kuyakora, bakitwaza yuko abarundi bari mu gacerere. Ibi bintu ntibizovamwo ineza, bizohava bivamwo ikibi. Biragaragara ko ibi bintu bizohava bivamwo ibintu bibi cyane, bibi mbere gusumvya ivyo twaciyemo. Kubera iki none abari ku butegetsi boguma bakomantaza imitima, bakaguma baporogeresa, kandi babona yuko igice kinini c'abarundi, c'incabwenge z'abarundi, ibi bintu baza babibonyemwo amahinyu akomeye. Baca umugani w'ibuye riserutse ntigice isuka. Nico gituma izi mpanuro bari kuzikorerako. Ivyo ariyo vyose
babona ko botsinda mugabo bareke abantu bose bashobore guhiganwa, abavyifuza bose bashobore guhiganwa, hanyuma batsinde mugabo bahiganywe n'abandi, ariko bakavyikorana bonyene nk'uko biriko birategurwa. Basha muzoze muraba agacerere yavuze ko abarundi barimwo bazobona ico kavamwo, nakare ngo utaramunda ugatarura ibibozi. Kubona abarundi bahoze si kuvuga yuko bashima ibiriko birakogwa, ahubwo barumiwe, ntibabona ivyo ari vyo, ntibabona ivyo barimwo, ntibabona iyo ibintu bitera bija. Rero urumva baca babanza bagahora. Iyo umuntu agize agacerere agatekereza ukavuga ivyo uvuga mugabo akagira agacerere, ahubwo uzi ubwenge uragira amakenga uti uyu muntu aha ni hatari. Rero turasubiye gusaba umukuru w'igihugu, haracari kare, yokoranya abarundi bose abo vyega ibi vya politiki bakigira hamwe ibihanze Uburundi vyose, hanyuma urubuga rwa politiki rugaca guguruka, uwifuza guhiganirwa ivyo bibanza akabihiganirwa. Aho Uburundi bwogira buti umukuru w'igihugu n'umushinga ntahe. Ariko ibi bintu bikononekara kandi twaravuze twarasemereye ivyo ariyo vyose umukuru w'igihugu bizomujako, umukuru w'igihugu vyose bizoja ku gatwe kiwe. Reka mbe nagarukiriza ngaha, ukuri kwama ari kumwe, kandi naho uku kuri mutokumva hari igihe kuzokora, hari igihe kuzokumvikana, ukuri kugenda buke buke, ikinyoma naco kiriruka kirihuta. Naho wogomba ugatogwa 120%, ayo matora, iryo tora abarundi batagemeye, nukuvuga ngo vyoba nka vya bindi nyene, nta wotwara abatagomba yuko batwara, woga umugira ingorane. Nta kintu kibi nk'ico c'ugutwara abantu batagutoye, abantu bavuga bati wewe ntituzi ivyawe, voilà wewe watowe bidaciye mu mategeko. Ngo kwiba ingoma biroroshe, ariko aho uheze ukayivugiriza niho haba hagoye. Rero abari mugambo uri ku butegetsi, aya matora woshobora kuyajamwo bakaronka mbere n'100%, ariko kugira ngo bazokore ibikorwa bizoba bigoye, kuko abarundi bazoba batabiyumvamwo, abarundi bazoba barasisiye, abarundi mbere batari bake bazoba barahunze n'igihugu. Uko nako kuzoba ari ukwikwegera ikara mu gashambara. Iyo ukomantaje umutima nk'uko kose, abantu bariko barasemerera baguhanura, hanyuma ukadadaza umutima, vyama birangira nabi cane. Ibiganiro niwo muti urama, kandi ukutaganira nivyo nkwezi y'amazimwe. Ukutaganira, ukutagira umutima umenetse, ukudaca bugufi, nivyo vyama bituma igihugu c'u Burundi kigwa mu kaga. Igihugu c'u Burundi cama kigwa mu kaga kubwo kwikunda, kubw'inyungu zirengeje z'abantu kanaka. Sinibaza yuko abarundi baganiye baciye bugufi bakaganira ariho vyotera ingorane nyinshi gusumba aho bokomantaza imitima bakanka kuganira. Aha nibaza yuko ivyo arivyo vyoba bibi cane, bigahava bisubira kudukwegera akarambaraye. Abarundi rero nibaza yuko twohitamwo neza, tugahitamwo guca bugufi, tugahitamwo kwicarana. Kandi kwicarana ntibisigura amagabura nyama, ivyo tuzovyerekana. Kwicarana bisigura uguca bugufi, bisigura ukwemera, mugahana imbabazi, mugasubiza hamwe, mugahitamwo kubakira igihugu hamwe. Ubwo n'ubushinga ntahe, ubwo novuga yuko ari ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru. Ico nico kizoturanga twebwe abarundi ko tugifise ubuntu. Ukuvugana niwo muti uzotuma igihugu c'u Burundi gitera imbere.
vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi unsamirizi nimbonesha kure bwira abarundi ko ari vyiza kuyaga muvuge muti barundi kazi cyangwa muyagiwe bakiye kuko ikiganiro n'umumvikano bivyara amajambere arabandika bavyandike abatore nabo batanga akarorero vugana ikiyago n'ikindi kutavugana n'isoko ry'amazimwe yaba muyage muzibukire ibyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi abanyepolitike vugana ikiyago n'ikindi abadasangiye imigambwe kutavugana n'isoko abavugoko yaba muyage muzibukire icare hamwe muyage ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi. Umurundi yankiye indirimbo ndamunegura ndamugaya Imana nibahezagire mwese reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze nta kindi kizokiza Uburundi atari ukwicara hamwe tukaganira ku bitugoye vyose tukava ngaho tubitoreye umuti kandi biracashoboka